kubibabwira mu kanya gato. Major Pierre Buyoya yaraye yitabye Imana azize virusi ya corona i Paris mu Bufaransa. Yari afite imyaka 71 y'amavuko. Buyoya yategetse Burundi imyaka 13, inshuro ebyiri zitandukanye, buri gihe akoze kudeta. Bwa mbere kuva mu 1987 kugera mu 1993, n'ubwa kabiri kuva mu 1996 kugera mu 2003. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aragaruka ku by'urupfu rwe n'ibyo yakoze. Urupfu giturumbuka rwa Pierre Buyoya yahoze atwara Burundi rwamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Umwe mu bagize umuryango wiwe yemeje inkuru y'urupfu rwiwe, avuga ko yaguye i Paris mu Bufaransa aho yaregiye kwivuriza. Isoko ry'amakuru y'Ijwi ry'Amerika rivuga ko Perezida Buyoya yari amaze indwi yose agwariye i Bamako ku mugwa mukuru w'igihugu ca Mali. Aho niho yari yagiye gusarukira ishami ry'ubumwe bwa Afrika hamwe no mu karere ka Sahel kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012. Umwe mu bamwegereye banakoranye ibikorwa vya politike yavuze ko Perezida Buyoya azize nduguriye twamugina ingwara y'igisukari, diabete ikabije, yunyuwe n'indwara yamufashe bukwi na bukwi, des complications diabétiques avancées aggravées par notre maladie, uku niko yabivuze Ndugaye twamugina. Naho bitaremezwa n'abaganga, uwundi nawe yavuze ko iyo ngwara ariyo mu bice vy'ihumekero yoba ari umugera wa COVID-19. Mu kwezi kw'icumi uno mwaka sentare ntayinyuzwa yo mu Burundi yari yamuciriye igihano co gufungwa ubuzima bwiwe bwose muri dosiye y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu baherekanije ubutegetsi mu mwaka w'1993 akicwa hadaheze n'igice c'umwaka. Muri urwo rubanza ubutungane bw'u Burundi bwamwagirije co kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri ico gihe ko yagize uruhara muri urwo rupfu rwa Perezida Ndadaye. Vyatumye mu kwezi guheze kw'icumi Petero Buyoya atanga imihoho mu kibanza yarimwo nk'uwuserukira ishami ry'ubumwe bwa Afrika muri Mali n'akarere ka Sahel. Mw'ijwi ryiwe rya nyuma kuri radio Ijwi ry'Amerika, Perezida Buyoya yavuze ko abikoze kugira ngo aronke umwanya ukwiye wo gukurikirana iyo dosiye. À mon âme et conscience, j'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir ubu nshaka kwigenga mu vyanje, nshira umwanya munene muri dosiye yacafuje izina ryanje, naho n'ubundi hatazobura inzitizi, ariko nshaka kubivanga n'akazi kuko nohava ndagakora nabi. Ningingo nafashe atanumwe abintegetse, sinshaka gutera ingorane abanyizeye bakanshinga amabanga yo kubaserukira muri Mali n'akarere ka Sahel. Nta mpungenge mfise, hariho amategeko mpuzamakungu ankingira kandi Burundi ntibushobora kuyarengako ngo bukore ivyo bwifuza vyose. Aucune décision prise à ce sujet. Major Pierre Buyoya w'imyaka 71 ashengeye yari yarunguruje urwo rubanza. Perezida Buyoya yatwaye Burundi ibiringo bibiri afashe igihugu biciye mu gutembagaza ubutegetsi. Ubwa mbere hari kuva mu mwaka w'1987 gushika mu mwaka w'1993. Uwo mugabo yari yavukiye muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi, yakomboye ku butegetsi uwo bava muri komine n'intara imwe Colonel Jean Baptiste Bagaza. Ubwa kabiri hari kuva mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2003. Aha yatembagaje ubutegetsi bwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Buyoya yasubije ubutegetsi hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Muri ivyo bihe byose Buyoya hari ico yibuka. Cette façon d'accéder au pouvoir était liée aussi ubwo buryo bwo gufata ubutegetsi byari bifatiye ku kugena igihugu canje cari kimeze ico gihe, n'ibindi bihugu vya Afrika byari mu bihe bitoroshe kwari nk'uko. Ubu igihambaye singene umuntu afata ubutegetsi, ahubwo n'ingene abusubiza. Nafashe ubutegetsi muri 1993, nemera guhereza ubutegetsi buciye mu matora, uwatsinze aratwara. Mu mwaka w'2003 naho nasubije ubutegetsi mu mahoro biciye mu mategeko, ndabuha uwari cegera canje kubera amasezerano y'Arusha, ndagenda. Aho nibaza ko nk'inwa karorero muri Afrika. Mon cas peut être un cas exemplaire.
perezida Buyoya yagiye kutarabwagiza n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD ari nawo bahuriye mu biganiro yarusha guhera mu mwaka wa 2015 aho yagirizwa ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida Nkurunziza. Umwaka umwe imbere yaho Nkurunziza yari yashigikiye Buyoya mu kibanza cyo gushaka kuba umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie. Moi je pense que quand il y a un changement de ce type, il faut ico bikoze Buyoya agiye yifurije amahirwe perezida mushasha Evariste Ndayishimiye n'intwaro yiwe. aller dans le bon chemin. Cheikh Laveni Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Abarundi bakiriye bate urupfu rwa President Pierre Buyoya? Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvuginyumvira wakoranye na Buyoya ari vice president we wa mbere kuva mu 1998 kugera mu 2001. Bamvuginyumvira ari Brussels mu Bubiligi. Birumvikana ko urwo kwihewe ndagwakira nabi. Kuko birumvikana umuntu bamwe arabanye mwakoranye kingana uko kandi igihe cyose yahora acangaha mu Bubiligi yarandondera n'ubundi tukaganira akambarira ibyo arimo nkamubwira ibyo ndimwo urumva sinda kugwakira nabi birumvikana. Ku bantu bo batamuzi neza mwe mwakoranye mwegeranye mwagiye no mu byo biganiro yarusha hamwe by'amahoro ya muntu ameze gute? Jewe uko no muvuga bwa mbere yari umuntu yavuga amajambo make kandi arinze yavuga amajambo yo. Cya kabiri mwayaze mukaganira ukamusigurira ibintu akavyumva yarabirangura nukuri yari umushinga ntahe ibyo mwayaze yarikurikiza uko mwariyaze iyo mwumvikanye. Cya gatatu yari umuntu atigera cererwa na rimwe igihe mwasezeranye aho muhurira. Ikindi no kongera ko mu vya politike uko yari umuntu amenya neza ahashinga ibirenge abonye ibintu bitashoboka yararondera izindi nzira kugira ngo abishoboke ibyo yipfuza abishikeko cyane cyane iyo ravye nk'ibyo yarondera tukigira demokrasi mu 1992 na 2003 bakamusigurira bati yamara izi nzira ntizishika agaca zindi nzira ntizishika mu zindi. Icyo umuntu yomwibukira ko mu bya politike nuko yazanye ibwirizwa nshingiro mu 1992 ryemera imigambwe myinshi kandi iyo migambwe kwikora kandi byarabonetse yarakoze kandi umugambwe atari gwiwe urada amatora. Icyo ni ikintu cya politiki gihambaye cyane. Ikindi namuboneye ko nuko aho agiriye kudeta 1996 abonye ko bimwangiye bimugoye yarebeye turicara turaganira turavugana inyishu zobera kwari kugenda yarusha tukicara tukavugana ibibazo bitwega kugira ngo duhagarike ubwicanyi mu gihugu. Rero ibyo ni bintu ku bwanje bihambaye cyane aho tuviriye yarusha tukashira mu ngira amasezerano ya Arusha yaravuze ati jewe ko ibintu mbigaze ngaha bampaye imwaka n'igice ndagiye araheza arasiga ubutegetsi aragenda. N'ubu butegetsi buhari ndibuka neza bafashanya ibikorwa mu mwaka wa 2010 gushika naho hageze kwasaba ko yoja guserukira Burundi muri francophonie nyakwigendera Nkurunziza yamwandikiye ikete ry'igihugu rimushigikira yuko yobandanya kurondera ayo mabanga. Jewe ivyo nivyo no mwibukirako. Muri make cyane uretse ivyo ni kihe kindi ubona gikomeye kwibukirwa ko mu mateka y'igihugu na Afrika? Mu mateka y'igihugu burya yaje mu bihe bidasanzwe, yaje mu bihe aho mu vy'ukuri intwaro twovuga bitirira abatutsi yategereye yuko zidashobora kubandanya uko ziri. Ararondera uburyo bw'ingene abahutu binjira nabo nyene mu nzego z'igihugu kugira ngo izo nduru zifatiye ku moko zihere. Jewe icyo ni ikintu gihambaye cyane. Uri kuratwara igihugu takirimo amacakubiri nk'Uburundi ukaba utaciye muri iyo nzira uburiko uraca kubiri n'amahoro y'igihugu.
abaturage b'u Burundi barasaba leta yabo gushyiraho icyunamo kubera urupfu rwa Pierre Buyoya, gutahura umurambo wa nyakwigendera no kuwushyingura mu cyubahiro cy'umukuru w'igihugu. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yavuganye n'abanyagihugu bo mu ntara za Cibitoke, Rumonge na Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu bw'u Burundi. Twazindutse twumva inkuru ibabaje cyane, inkuru y'urupfu rwa nyakubahwa yahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya. Rero cyatumye hanini tubabara cyane, nuko cyane cyane tubuze abakuru b'igihugu babiri mu mwaka umwe w'2020. Rero nk'abarundi byoreka kutubabaza kuko arafise icyo yamaze nk'uwarongoye Burundi. Ego hariho bamwe bavuga yuko kubera yaheruka gucirirwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ibyaha yoba yagiye, oje nacyo nabivuga ko mugabo ko biri kose uwari afite icyaha ntiyoba ari uwo gupfa, yogumaho hama agashirirwa ubwo rubanza, bishobotse akabihanirwa mugabo ntapfe. Nicyo gituma rero bizeye yuko nk'uwarongoye Burundi hazotegurwa nk'uko byahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitavye Imana, hazotegurwa ikigandara cyo ku Barundi bose cyo kugaragaza akababaro kuko n'Uburundi bwabuze kandi abarundi bose babuze. Nimvira yuko Perezida Buyoya atarakwiye gupfa muri iki gihe kuko abarundi twari tukimwizeye ko ibintu byinshi cyane ingene kudeta iyo mu 2023 yabaye, kuko bavuga yuko yari antete yayo, niko twagiye turabibona mu manza ibyo bagiye baravuga mu mamanza ibyo bamwagiriza. Rero yarafise byinshi azi, nukuvuga rero apfuye tutabishaka kuko apfuye apfanye ukuri. Musa nuko nakuze ku ntwaro yiwe nabona yuko ari umuntu arinda ico genda kimuziko nk'umusodanye. Rero ikindi kintu ciza namwibukirako ni amasezerano y'Arusha yasinye n'imigwi yagwana haboneke amahoro. Naramubonye nk'umuntu w'umugabo. Ikindi umuntu yamwibukirako n'amasezerano y'umwe bw'abarundi. Yari umukuru w'igihugu, uko yakoze kose yaradukoreye, yarakorera igihugu. Nasaba yuko n'abatwara igihugu bo nabo nyene bimenya gene bavyifatamwo nabo nyene. Twasaba yuko igihugu cyo mufata nk'umukuru w'igihugu yatwaye igihugu abakaza akamuhiteka nawe. Kumbure Imana iramukingiye ibintu by'imitahe yari nyuma yiwe n'ibindi, turavuga ati Imana iramukijije. Ko niko twagwakiriye kuko tubona yuko byabonekana kumenga aguma kurikiranwa aho yarari, wabonekana kumenga nta mutekano, ko bwacu tubona kumenga araruhutse. Kubijanye nuko yitavye Imana ari nyuma y'igihugu, twamye tubivugana n'abandi tuvuga ati none arahambwe nyuma y'igihugu kiza gutaha hamwe mu Burundi, kuko mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwa iwabo, naho biruko nuko yotaha gahambwa mu Burundi, hanyuma kumbure hakaba n'umuhanuro mu Burundi hasanzwe yaravuka aho yakoze aho yatwaye, hakaba umuhanuro hakagira ico bavuga kubijanye n'ubuzima bwiwe. Agiye atishe ku bibazo igihugu cari kikimuzira ko kuzokwishura, ntinezerewe na gatoyi, tubabaye mugabo byasaba ko agenda asiguye ibyo ari byo kugira ngo turonke umuco vyagiye bishikira igihugu. Umuntu yarazi ko yahize ibintu byinshi, iyo duhaye umuco ubona ko n'ubutungane bwamaze kumwagiriza yuko ari afise uruhare rukomeye mu baje kuganagura umukuru w'igihugu yitorewe n'abenegihugu Ndadaye. Jewe uru rupfu rw'uyu mukuru w'igihugu aho darongoye Burundi kuri Jesse rubaye nyine rwashitse giturumbuka, ntitwari tugwiteze. Kuri ruratubabaje cyane, na cyane ko uyu mwaka wabayemwo ibintu bibi rwose, wabaye umwaka uhitanye abantu benshi na cyane abakuru. Rero uru rupfu turwakiriye nabi cyane ku ruhande rwanje, n'ukuri uru rupfu rurambabaje rwose, rurambabaje. Ego numva ari uko nabivuga, turababaye nyene. Yabaye umuntu akomeye cyane muri politike y'iki gihugu cy'u Burundi, mbere n'ibindi bihugu. Urabona ko yizewe mu mabanga menshi. Rero turabuze, igihugu kirabuze umugabo w'injyamunyu, umugabo abushitse. Rero anje ndababaye. Ego niko twabyakiriye n'umubabaro kubera urupfu rwose rurababaje. Ego hariho igikorwa byakoze ariko ntitwora kuvuga n'ibibi byoba byaramuje kuko igihugu caciye mu ngorane nyinshi mu gihe yarongoye Burundi. Ibyo rero twavuga nuko ibibazo byaciye mu Burundi, uretse ya crise ku magoro z'amatora 88 harabaye ikibazo
ntibyifashe mu kwezi kubyifatamwo kuko ababikoze ntitwamenye bari bo ntibigeze bahanwa kuhama no 1993 naho nyine habaye amakosa bamwagirije kugwa mirikira ndate mugabo ntitwobivuga ko ubutungane bwo bwari bubereye kandi ubutungane bwari bwose budahengamye. Perezida Buyoya yaramaze imyaka 8 atuye i Bamako muri Mali mu rwego rw'imirimo ye y'intumwa yihariye y'Afrika yunze ubumwe ku bibazo bya Mali n'akarere ka Sahel. Perezida wa Mali Bandao avuga ko nyakwigendera Buyoya yakoreye koko amahoro n'umutekano. Fidel Niyongabo yadusomeye kandi adusemurira itangazo ry'umukuru w'igihugu cya Mali ku rupfu rwa Buyoya. Perezida w'igihugu ca Mali Bandao yatangaje ko yakiranye umubabaro urupfu rwa Pierre Buyoya yahoze ari perezida w'u Burundi. Avuga ko nyakwigendera Buyoya yari amaze imyaka 8 mu gihugu ca Mali aho yakoreye amahoro n'umutekano w'ico gihugu. Buyoya yitavye Imana ku munsi w'ejo i Paris mu Bufaransa, yari asanzwe ari intumwa y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Mali n'akarere ka Sahel. Perezida Ndao yamenyesheje ko abanyagihugu n'abandi bakorana bazomwibuka nk'umuntu yaharanira ineza y'igihugu ca Mali n'akarere kose ka Sahel. Yongeye avuga ko Buyoya yitanze atiziganya kugira kingire ubwigenge n'imbibe z'igihugu ciwe mu kuvugira ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abanyamali. Perezida wa Mali yasiguye ko ku izina ryiwe bwite n'iry'abanyagihugu ba Mali yifatanije mu mubabaro n'umupfasoni wiwe apfakaye, umuryango wiwe n'abagenzi biwe bose hamwe n'abandi bakoranye. Perezida Ndao avuga ko Buyoya yari umurundi, umunyafrika, umunyasahel n'umunyamali w'igihagararo gikomeye kandi ko bazomukumbura. Umuyobozi w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat nawe